Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwa mwaranyegejwe turatohoza maze tukabashikiriza ido n'ido. Imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi iriyamiriza ubusuma bw'amatora bwamaze gutegurwa, kandi ikavuga ko ibi bintu abarundi batazagumya kubyihanganira, aho abatari bake mu barundi bemeza ko igihe amatora yagera bimeze nk'uko CNDD-FDD yabipanze byanze bikunze bishobora guteza ikibazo gikomeye cane mu gihugu c'u Burundi, kuko abarundi batari bakeya baravuga ko batazongera kujya inyuma ya CNDD-FDD kubera ikibi imaze igihe ikorera abarundi. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru aho tuza kubabwira ibyavuzwe n'imigambwe itandukanye ndetse n'abanyagihugu batangaza ibyinshi byerekeye amatora, ariko bakavuga ko byanze bikunze iby'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bumaze gukorera abarundi bihagije, ariyo mpamvu buri murundi wese akwiye gukora uko ashoboye kose kugira ngo basezerere ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Murabikurikira mu idonido y'amakuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba arabana n'umutekano, aho abatari bake bemeza ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwagiye bukora ubwicanyi ndengerabutungane mu myaka yagiye itandukana. Tukaza kwibanda ku bwicanyi bwabaye mu mwaka wa 2014 aho ababikira batatu bicwa bose bakaba bariciwe rimwe, ariko bikaboneka neza ko ari umugambi wateguwe neza n'ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza ndetse na Generali Arengiyome Bunyoni, ubu upfunzwe yagirizwa ibyaha by'agacamutwe harimwo no guhirika ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bavuga ko yagerageje gutembagaza ubwo butegetsi bwe ariko bikarangira bimunaniye, hakazamo n'umuhisi Generali Adolphe Nshimirimana, aho benshi bemeza ko urupfu rw'ababikira nawe yarugizemwo uruhara, benshi ariko bakavuga ko byose byaturutse ku byari biriko birabera muri Kongo, aho ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza bariko barategura urwaruka ruzaza gukora ibara mu gihugu nk'uko byagenze mu mwaka wa 2015 aho hageragezwa gutera kudeta ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko abanyagihugu batari bake bakabigenderamo kuko benshi bishwe abandi bagahunga igihugu, abandi bakaba bapfungiwe mu mabohero atandukanye mu gihugu c'u Burundi. Nabyo nyine muraza kubikurikira mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, aho amakuru adushikira ava mu bihangange yemeza ko ibihangange nka byose byamaze kwemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye adashobora kongera gutwara ikindi kiringo, kuko bavuga ko yabamaramaje ku rugero rukomeye cane, bakavuga ko bakwiye gukora ibishoboka byose bakamukuraho hakiri kare. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, weco usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi iriyamiriza ubusuma bw'amatora bwamaze gutegurwa. Zimwe mu ndongozi z'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi mu ntara nshasha ya Burunga ziriyamiriza ubusuma bw'amatora buriko burategurwa. Ibyo bikurikiye ishirwaho ry'umurwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora n'imirwi yikukira mu ntara no mu makomine ku bwabo yaranzwe n'ikumira. Kubwa Godreve Ndayihereje
umunyamabanga w'umugambwe Sawanya Frodebu mu ntara ya Burunga. Ubusuma bw'amatora bwaramaze gutangurwa n'ishirwaho ry'umurwi seni n'imirwi iwukomokako. Mu ishirwaho ry'imirwi ijejwe gutegura amatora, umugambwe Sawanya Frodebu waramaze kubona ko amatora azobamwo ubusuma butagira izina. Ibice 90% by'abagize iyo mirwi abo mu mugambwe CNDD n'abo mu mugambwe CNDD-FDD. Nuko byashikirijwe n'uwo munywanyi w'umugambwe wa Ndadaye, umukuru w'igihugu wa mbere yatowe. Rodereve Ndayirehereje avuga ko umugambwe wiwe watanze abahinganirwa ibibanza mu makomine indwi agize intara nshasha ya Burunga, ariko ukaba utarengeje 2 kuri 49. Twaratanze amazina agizwe n'abagabo n'abagore bo mu moko yose mu makomine yose, ariko 2 nibo bonyine bemewe. Ikibabaje cane, CNDD yihaye benshi kuko hampande y'abanywanyi b'uwo mugambwe warikoze no ku mashengero mato mato atanazwi mu ntumbero yo kugwiza ibitigiri byabo utanga. Niko yongeyeko ibyo nta kindi bigamije atari gutegura ubusuma bw'amatora. Ikindi kimenyetso ku bw'iyo ndongozi ya Frodebu ni ukuburabuza iyindi migambwe bikorwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Asigura ko amabendera 11 y'uwo mugambwe amaze kwibwa mu kiringo kidashika amezi 2, ibyerekana ko urubuga rwa politike rwugawe. Amabendera 11 yaribwe mu ntara ya Burunga mu mezi adashika 2 n'amanama umugambwe wanje utangwanya urabuzwa n'abajejwe intwaro. Niko atangaza, akagaragaza umubabaro ukomeye cyane. Ni nako bivugwa n'indongozi y'umugambwe seneri muri iyi ntara nshasha ya Burunga, Pascal Njejimana. Avuga ko ababazwa n'uko umugambwe wiwe udaserukiwe kandi ko yamaze gushikana ibirego mu murwi w'igihugu wigenga ujejwe gutegura amatora. Gushika ubu akaba atanyisho araronka. Imirwi y'igihugu ijejwe amatora mu makomine mu ntara ya Burunga yashizwe ko kwa 29 Myandagaro guheze. Iyo ntara ni imwe mu ntara nshasha 5 zigize Uburundi zivuye kuri 18. Ubw'indinganizo nshasha ijanye n'intwaro mu Burundi ikaba igizwe n'intara za Bururi, Makamba, Rumonge na Rutana mu buraruko bushira ubuseruko bw'ubumanuko bushira uburengero. Ibi byose nyene bikaba bigaragaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'umugambwe akomokamo bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bakumire indi migambwe, kuko babizi neza ko ata murundi n'umwe witeguriye kubajya inyuma y'amabi amaze igihe akorwa n'ubwo butegetsi. Tuve kuri iyo nkuru, amakuru yacu tubandanize ku nkuru y'umubabaro, ariko inkuru igaragaza amabi atagira izina agenda akorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Imyaka 10 yaraye irumanye inyuma y'igandagurwa ry'ababikira 3 b'abataliyanokazi mu Kamenge. Mu misa yabereye ku munsi w'Imana uheze ku igenekerezo ry'8 kwezi kw'Icyenda 2024 muri paruwasi ya Kamenge haributswe ababikira 3 b'iyo paruwasi bishwe bunyamaswa ku magenekerezo ya 7 gushika ku 8 Nyakanga 2014. Bose uko ari 3 bari abataliyanokazi. Amazina yabo ni Oruga yari afise imyaka 83, Bernadette yari afise imyaka 79 na Rusiya wari ufise imyaka 75. Uko ari 3 bari bamaze imyaka hafi 30 bakorera mu Burundi no mu buseruko bwa Kongo, aho bakora ibyo kuvura abakene cane. Muri iyo misa keretse kuvuga amazina yabo bo mu mwanya wo gusabira abapfuye, nta kindi cavuzwe mu byashikiye abo babikira. Ariko igandagurwa ryabo ni kimwe mu bihe bihambaye byaranze ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Nyuma y'imyaka 10 bishwe, nta butungane burabaho, naho igaruka z'ico kibi zabaye nyinshi ku gihugu. Hano turibukanya ibyo bihe ico bahowe ababikoze n'ingaruka byagize ku Burundi. Uburundi bwari bumeze gute muri Nyakanga 2014? Muri 2014 Uburundi bwari mu minwe y'ibihangange bitatu: Perezida Nkurunziza, General Adolphe Nshimirimana yarwara iperereza na General Alain Guillaume Bunyoni yari chef d'etat cabinet civil wa Perezida. Cari igihe kitoroshe kubatwara Uburundi. Perezida Nkurunziza ategura kwitoza ubwa gatatu,
kandi atabirekuriwe n'ibwirizwa shingiro. Muri Ndamukiza 2014 yari yagerageje guhindura iryo bwirizwa shingiro aciye mu nama nshingamateka, naho CNDD yari yiganije mu nama nshingamateka Perezida Nkurunziza yarananiwe guhindura ibwirizwa shingiro. Muri Rusama 2014 umukuru wa APRODH Mutama Petero Karaveri Mbonimpa yari yahagaritswe ahorwa ko yashize ahabona imyimenyerezo ya gisirikare yariko ihabwa imbonerakure muri Kiriba Audace mu buseruko bwa Kongo. Buri wa gatanu abarundi batari bake barambara impuzu zisa n'urwatsi rubisi kugira bifatanye na Mbonimpa. Bwari ubwa mbere abarundi berekana ko bakubahuka bakagaragaza ko bafatanye kandi ko ibyo ubutegetsi buriko burakora rwose ari ikibi gikomeye cyane. Icyo gihe abatari bake baratahuye ko abarundi ari bamwe. Muri Rusansuma 2014 umukuru wa APRODH Mutama Petero Karaveri Mbonimpa yari yahagaritswe arafungwa. Cari ikiringo c'amaraporo y'urutavana ko yerekana ubwicanyi n'ubusuma byaranga intwaro ya Perezida Nkurunziza. Ibikorwa by'iterabwoba by'imbonerakure byaguma bivugwa mu bita ba rutoki. Ubukene bwari butanguye kwibonekeza, abanyagihugu bavuga ko basigaye bafungura rimwe ku munsi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi imigambwe FNL ya Agathon Rwasa na MCD ya Alexis Nduhije yari iteye ubwoba ubutegetsi kubera yarahurumbirwaga cane. Amashirahamwe yigenga n'amaradiyo yigenga byari bifise ingufu mu banyagihugu, niko kwica ababikira ngo ntibongereze gushira ahabona ibyo ubutegetsi butashaka ko bimenyekana. Ababikira bishwe bunyamaswa. Iri bara ryabereye kuri Paruwasi Katolika yo mu Kamenge mu nzu ababikira babamwo. Ku mugoroba wa 7 ukwezi kw'Icyenda 2014 hafi isaha 11 hatanguye kwicwa ababikira babiri. Uwabishe yarabakereye agira ko arabakura uduhuzu two munsi kugira byitwe ko uwabishe yari yaje kubafata ku ngufu. Umubikira wa gatatu siho yari uyu mugoroba, yari ku kibuga c'indege ca Bujumbura kwakira umushitsi. Niyo mpamvu uwabishe yagumye anyegeye muri parafo y'inzu kuko yari ayatumwe kubica bose. Uwo mugoroba nyine inkuru yaciye imenyekana iraca mu maradiyo, igihugu cose kirumirwa. Mu gipolisi bo baciye barungika abapolisi bacungera iki kigo kugira ibara ntirisubire kugwa. Ababikira basigaye baryamye iryo joro bibaza ko bacungerewe, ariko isaha 8 z'ijoro umubikira wa gatatu nawe yishwe kwa kundi nyine akerewe. Ababyumvise bose barumirwa. Abanyagihugu bo mu Kamenge bazindukiye aho kuri Paruwasi ari benshi cane kubera ababikira barakundwa cane. Abanyagihugu barasemereye ko umwicanyi yari mu nzu barahakwa no kugumuka. Niho Generali Adolphe Nshimirimana yarwara iperereza yashika muri ico kibanza yinjirana n'abapolisi kuraba ibyo ari byo. Abanyagihugu ntibamenye ko Adolphe na bagenzi we bari bazaniye umwambaro w'igipolisi wamwicanyi, maze nawe asohokana n'abandi bapolisi ataco yinona. Ifatwa rya Christian Butoyi. Amatohoza ajanye n'ubwo bwicanyi niyo ya mbere igipolisi c'u Burundi canyorokesheje mu gihe Uburundi cahora gikora amatohoza atigera ahera. Mu minsi 2 gusa igipolisi cari cyamaze gufata uwishe ababikira. Ariko igenekerezo ry'Icyenda ukwezi kw'Icyenda 2014 aho umuvugizi w'igipolisi Koloneli Harimenshi yerekana imbere y'abamenyeshamakuru umusore yitwa Claude Christian Butoyi yari yambaye amapingu, hafi yiwe hari ibuye ririko amaraso. Harimo benshi yamenyesheje ko Christian Butoyi yafashwe kubera telefone yari yaraye agurishije wayiguze asanga harimwo ubutumwa bwanditswe mu Gitaliyano, aca ijana mu gipolisi. Koloneli Harimenshi yavuze ko Christian Butoyi ageze mu gipolisi yemereye ko ariwe yishe ababikira abanje kubafata ku ngufu ngo yahoye ababikira ko baba mu itongo ry'umuryango wiwe. Aho hose ntibigeze baha ijambo Christian Butoyi ngo yemerere ibyo bintu imbere y'abamenyeshamakuru. Amakuru amaze kuja ahabona abazi Christian Butoyi barumiwe.
Felicite Butoyi yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na rimwe aho mu Kamenge. Kuva akiri umwana be Felicite Butoyi n'ihasa ryiwe barazwi ko bagwaye mu mutwe. Bari bakunze kuboneka hafi y'amayarara ngaho mu Kamenge canke bayerera. Inkuru zatohojwe mu nyuma na RPA ijwi ry'abanyagihugu be n'ikinyamakuru Iwacu zerekanye ko aho kwa 9/10/2014 igipolisi cafashe abasazi bose bo mu Kamenge gisanga Felicite Butoyi niwe agendeka kiramwoza kimuha impuzu kibona kuza kumwerekana. Felicite Butoyi arakwije imyaka 10 mu munyororo, ntarigera aburana kuva afatwa. Arazwi ko agwaye mu mutwe. Ubushikiranganji bw'ubutungane bwaramuvuje ahariya bita kwa Regentere kugira burabe ko bwoheza bukamuburanya ariko byaranse. Felicite Butoyi ari mu ibohero ntazi n'ico azira. Ifatwa ry'umuyobozi wa RPA Bob Rugurika nk'uko ikunda kubikora, Radio RPA yaratohoje ibijanye n'igandagurwa ry'ababikira bo mu Kamenge. RPA yarerekanye neza ko ababikira bishwe n'iperereza ry'u Burundi ku itegeko rya Generali Adolphe Nshimirimana yaritwara ico gihe. RPA yaratanze amazina y'abakoreshejwe bose muri ubwo bubisha igira ko iratanga amajwi y'umukozi w'iperereza Jove Nduwimana yemereye ko ariwe yakereye ababikira, yongera aratanga amazina y'abategetsi bagiranye inama itegura ubwo bwicanyi, aranavuga abo bakoranye. Aho gukurikirana abakoze ubwo bwicanyi, ubutungane bwahagaritse Bob Rugurika muri 2015 ajanwa gupfungwa i Muramvya. Kuva ubwo haciye hatangura isekeza ryitwa Meridivedi ngo gusaba irekurwa rya Bob Rugurika, birangira arekuwe inyuma y'ukwezi muri Ruhuma 2014. Irekurwa rya Bob Rugurika ryaherekejwe n'imyerekano y'akataraboneka y'abanyagihugu kugeza aho ubuzima bumera nk'ubuhagaze mu gisagara ca Bujumbura. Amaherezo ya Jove Nduwimana yava mu Kamenge. Yari yahoze ari umurwanyi wa CNDD-FDD. Inyuma y'intambara Jove Nduwimana yinjiye mu gisirikare c'u Burundi, ariko kubera amakosa yiwe Jove Nduwimana yarirukanywe mu gisirikare acari yakirwa na General Adolphe Nshimirimana amwinjiza mu iperereza. Ku igenekerezo rya 3/4/2015 Jove Nduwimana yarurutse indege imukuye muri Somalia. Jove Nduwimana yaje yambaye umwambaro w'igisirikare c'u Burundi afise n'ibikoresho by'umusirikare nk'uko nawe yoba ari umusoda. Ibyo byabaye haciye iminsi mike Jove Nduwimana atanze intahe yiwe kuri RPA akemera ko ari we yakereye ababikira. Aravuga amanama yabiteguye, abakuru babirimwo n'abandi bakozi b'iperereza babikoranye. Jove Nduwimana yaremeje nk'uko abanyagihugu bo mu Kamenge babivuze ko igihe yica ababikira yaraye muri parafo kubera yari yasanze umubikira wa gatatu atariho ari. Ni nawe yamenyesheje ko mu gatondo abapolisi bamuzaniye umwambaro w'igipolisi acasohoka nk'umupolisi. Igihe Jove Nduwimana atahanywe, ubwoba bwari bwinshi ko ashobora kwicwa ataburanye. Umukuru wa APRODH Mutama Petero Karaveri Mbonimpa yarasemereye maze Jove Nduwimana arahava ajanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba. Kwa 22/9/2017 Jove Nduwimana yarasohowe ibohero rya Mpimba agenda ajanye n'abakozi b'iperereza barimwo Koloneli Alegisi Ndayikengurukiye batazira Nkuruka. Kuva ubwo Jove Nduwimana ntarigera asubira kuboneka. Amakuru dufise muri Ndondeza avuga ko yishwe n'iperereza acahambwa ku mubone. Yishwe ataburanye. Ababikira bazize iki? Aba batamakazi bari bamaze imyaka 30 bavura abanyagihugu bato mu Kamenge no mu buseruko bwa Kongo. Ni gutyo bari bamaze kwakira imbonerakure mu bitaro byo mu buseruko bwa Kongo. Bari bafise amakuru ajanye n'ingene imbonerakure ziriko zirahabwa inyigisho za gisirikare muri Kiriba Orders. Aho muri Nyakanga 2014 Mutama Petero Karaveri Mbonimpa yari mu Mpimba yagirizwa ko yabeshe mu gushira ahabona iyo myimenyerezo ya gisirikare yariko ihabwa imbonerakure muri Kongo. Ababikira bari bageze aho badashobora kwihanganira akarenganyo kariko gakorerwa Mutama Mbonimpa.
Adolphe Nshimirimana yaramenye ko ababikira bashaka gushira ahabona ukuri. Ababikira bo bari bafise kandi amakuru ajanye n'urudandaza rwa magendu rw'amabuye y'agaciro yava muri Kongo aza mu Burundi be n'urw'imiti ya magendu yava muri Kongo ikazanwa mu bitaro bya Adolphe Nshimirimana mu Kamenge. Urudandaza rw'amabuye y'agaciro rwakorwa na Generali Adolphe Nshimirimana afatanije n'ibihangange byo hejuru cyane nka Perezida Nkurunziza na Generali Alain Guillaume Bunyoni. Abo ni nabo bari barategetse igandagurwa rya Ernest Manirumva muri Ndamukiza 2009 kugira ntashire ahabona urwo rudandaza, aho FDLR yariha amabuye y'agaciro abategetsi b'u Burundi n'abakayiha ibigwanisho. Ubu naho bari bategetse urupfu rw'ababikira ngo nabo ntibamene ibanga ry'abatwara u Burundi. Ingaruka zikomeye z'iyicwa ry'ababikira. Naho ubutungane butigeze bukora, iyicwa ry'ababikira ryaragize ingaruka zikomeye. Ubutegetsi bwaragize ubwoba bumaze kubona byose byamenyekanye, butangura kurondera ingingo zo korosha ibintu. Niho barekura Mutama Mbonimpa mu mpera za Nyakanga 2014 kubera isi yose yariko iravuma abategetsi b'u Burundi. Mu butegetsi nyine hari abasenfed batanguye kwiyamiriza akarwi ka Nkurunziza, Nshimirimana na Bunyoni. Muri Munyonyo 2014 intwazangabo 13 zifise ipeti rya generali zahoze zigwana muri CNDD-FDD zarandikiye Perezida Nkurunziza zimusaba gukura Bunyoni na Adolphe Nshimirimana, zagiriza ko aribo bariko baraturkisha Burundi na CNDD-FDD kubera amanyanga bakora. Perezida Nkurunziza yarafashe iryo kete ko ari we nyine agabishijwe. Kwa 23 ukwezi kwa 11 2014 Nkurunziza yarabogoje Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni mu mabanga y'umukuru w'iperereza n'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu. Kugira ntabamaramaze cyane yaciye abaha ayandi mabanga yatuma ari we nyine aguma abajejwe. Yongera arabogoza Generali Evariste Ndayishimiye na Generali Godefroid Ntabindika bari mu bari basinye ikete. Igandagurwa ry'ababikira ryarababaje abarundi ku buryo riri mu byatumye bamwe bitaba imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Imyerekano yakozwe igihe Bob Rugurika arekurwa, ni nayo yeretse abarundi n'amakungu ko by'ukuri imyerekano y'abanyagihugu ishoboka mu Burundi. Imyaka 10 iraheze atabutungane. Ariko abishe ababikira nabo ntibahavuye boroherwa naho bataciriwe urubanza. Imbere y'uko umwaka uhera ababikira bagandaguwe, Generali Adolphe Nshimirimana yaciye agandagurwa nawe muri Myandagaro 2015. Perezida Nkurunziza yapfuye mu buryo butangaje inyuma y'imyaka 5 ababikira bishwe. Generali Bunyoni yarafashwe arapfungwa mu buryo butangaje inyuma y'imyaka 8 ababikira bishwe. Wabakereye Joven Uwimana nawe yaranyurujwe yaricwa n'iperereza inyuma y'imyaka 3 ababikira bishwe. Iyi si iratangaje, ushaka yoca bugufi. Tweho tubandanya gusaba ko impahazwa Christine Butoyi yorekurwa, leta ikanamwitwararika ko mu kumuvuza, kuko biraboneka neza ko ibyabaye byose ari ubuhemu bukomeye cyane kandi ko bibandanya gucafuza u Burundi ndetse n'abarundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.